Before I come to China, I had an in-depth discussion with President Nali. I took his suggestion of not talking to so-called well-meaning concern of the imperialists and colonialists, and turned to China for assistance to building the railway. I know that it's a gigantic project to which you are to commit a lot. I don't know how we can repair your assistance in the future. 这么说就远了。监督我不太信任。No. I just thought you're not quite well for yourself. So. 你们修建这条铁路只有1800多公里，投资嘛，也就是1亿英镑，没有什么了不起的。Before I come to China, I had an in-depth discussion with President Nali. I took his suggestion of not talking to so-called well-meaning concern of the imperialists and colonialists, and turned to China for assistance to building the railway. I know that it's a gigantic project to which you are to commit a lot. I don't know how we can repair your assistance in the future. 这么说就远了。监督。This is my secret. Hope we don't keep freak out. What happened to you? A couple of years ago, an armed force come to my land and wanted to take it over. But we swear God, we didn't to leave homeland, so we fight back. They ruined our water, so we had to leave. But one day, byaramfashije cyane gushika uno munsi navuga yuko hariho ibyo nkibeneficia nakuye muri izo reresi zanshikanye ngaha aho ngeze mugabo urumva mu buzima busanzwe umuntu aca bandanya akora n'ubundi buzima butandukanye numva nje gituma nakwishuye nti yego cyane kandi ubona ari cyahe kintu ubushobora kuba ari zahariya cha cinema mu industry ya cinema ubwo ati ndifuza ko noshira ngaha canke nimba ari leta y'igihugu cyo Burundi canke umukuru w'igihugu yomfasha muri rwego no gerageza tukashikana kure ubumenyi nako yarese ndabwisangize nka partage abandi bantu ico gihe niho harimo abatero abashino batari bake hakabamo muzi kw'izina rya Steven Seagal hamwe na Mike Tyson muzi yakinye by'amabox ya iyo niyo cinema ya mbere je natanguriyemo hama ndanose n'amahirwe no guhura n'abandi batari bake nka Jackie Chan naho nyene niza mbere nkiri mu figurant na Amareresi twaronse mugabo n'uba twaronka juste amahirwe yo kuba kumwe nabo tugafata agafoto ugasanga urumva turafise agafoto turi kumwe n'abo bantu akomeye n'ibintu biryoshe cyane ndibuka ko nayanditse muri 2017 ndayigumana hama peut-être no kubwira nti inspiration cyane aho yavuye kugira ubu ndayisore cette fois-ci mu misi yeze imbere y'uko umwaka uhera 2022 twaragize igihe cy'amasengesho turagira misi 40 ya jeune nashoboye kuyikora je me félicite ko mu buzima bwa mbere je nshoboye kugira imisi 40 ya jeune ya niho rero ico gihe nari muri iyo period niyumvira nti ngira nsubire ndabe ya ndirimbo hama natangura kuyikora kandi Dieu merci manda isaba inkomezi yuko d'abord yashobora kumfasha
iyo minsi 40 nkayishobora. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakuramukije Petit Mzee n'andi mazina. Ufite amazina menshi. Ndakuramukije. Amahoro cyane Patrick. Umeze neza? Je ndakomeye ndashima. Amazina yawe ni Petit Mzee nayo nyene nta ikirundi cyane. Bon, mu bisanzwe amazina Petit Mzee, Petit ni izina ry'iwanje nivyo. Ku Mzee ni izina rya famille, ni izina rya sokuru. Donc nico gituma benshi banyita Petit Mzee kubera bazi de la famille Mzee, sokuru yitwa Mzee Isdor. Mama wanje nawe yitwa Mzee Gertrude. Bose ni ba Mzee. Bose ni ba Mzee. Ariko amazina yiwanje y'ukuri ariko mapuro nitwa NSABIMANA Petit Désire. Petit Désire. Ngira iwanyu usanga arimo vya bindi mwe vyo usanga Mzee wanaka kugisokuru bibandanye. Oya ushima si rya benshi iryo zina Mzee ko mu muryango rifise juste sokuru n'undi mu oncle yitwa Mzee Donatien hamwe na mama wanje rero yitwa Mzee Gertrude. Kariyeri ya filme afise impano nyinshi tumanze tutangure kuri filme vyaje gute? Kuri filme vyaje urabona biragoye ibyo mu buzima. Vyaje kubera nagize amahirwe ndashobora kuja kurondera ubuzima mu mahanga hama gira amahirwe mpura n'abantu bari muri ivyo nyene vya cinematography hama mbona kuvyivuriwamo mpereye hasi gushika aho ndongeze ubu. So ndazi ko biba bigoye cyane uravye na filme zacu z'indundi nahari yabona ari igihe itandukanye inzori hari muri rusange. Itandukaniro ni rinini cyane Patrick parce que bobona abantu bateye imbere cyane. Nk'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu urabona giteye imbere gose naho ntivyoshoboka yuko twoshobora kwigiranya n'igihugu c'Ubushinwa. Surtout que déjà muri sous-région dusanga dufise abantu bakiturusha cyane mu bintu by'amareresi. Ariko nizera yuko natwebwe bishoboka ko dushobora gutera imbere kuko turafise abantu batari bake ngaha mu gihugu. Hari amareresi maze kubona abarundi bamaze gukina za gito Leonce niwe yatanga ibintu by'amareresi ngaha i Burundi. N'izindi ziriko ziravuka muri iyi minsi kandi bose n'abantu kuri byo mbona barashoboye. Ariko kinovuga ni hari impact nini cyane ku buryo industrie ya cinematography ntiratera imbere cyane ngaha niyo ntambamyi ihari cyane. So the first time umuso wa mbere ugenda hariya ugakina filme ni cyahe impinduka wabonye mu buzima bwawe cyangwa ugati ndizi bwa mbere n'ubushasha? First of all mu gukina izo filme nabikinye kubera karakazi ni opportunity naronse mugabo cangira amahirwe kubera nari nsanzwe nkunda kuraba amareresi cyane. Gushika no munsi ikintu occupation yanje nkiyo ntafise ikindi kintu nkora mbandiko ndaba amareresi. Urumva nagize amahirwe kubijamo naho nabigiyemo nk'akazi nko kurondera ubuzima mugabo nabigiyemo ruko ndabikunda ruko kandi nshaka nanje kubiteza imbere. Mu ntango twasizemo tuto video batubonye tudupande duto bisobanure yuko gushika no munsi ukigaburirwa niyo filme uba warakinye gushika no munsi. Bo novuga ngo ego kandi oya kuko ahanini byaramfashije cyane gushika no munsi novuga yuko hariho ibyo nkibeneficia nakuye muri izo reresi zanshikanye ngaha aho ngeze. Mugabo urumva mu buzima busanzwe umuntu aca abandanya akora n'ubundi buzima butandukanye
urumva nje gituma nakwishuye nti yego kandi yego. ubona ari cyahe kintu ushobora kuba ariza hariya ca sinema muri industry ya sinema uvuga ati ndifuza ko noshira ngaha canke nimba ari leta y'igihugu cy'u Burundi canke umukuru w'igihugu yomfasha muri urwego no gerageza tukashikana kure ubumenyi nako yarese ndabwisangiza nka partage abandi bantu bakiri bato kugira babikorane. Ikintu ca mbere dukeneye ni nakubwiye nti yo industry ya cinematography ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane, ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane jewe nto kwishoboza kugira ngo nshobore no gusangiza ubumenyi naronse n'abandi ba acteur bari ngaha, ariko nkuko bivuze twosaba urwego rw'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku bandi bose bamwegereye no ku bandi babishoboye bose bavyifuza gushobora gufasha muri ico gikorwa. Mvuga yuko hariho abantu bafise amatara, hariho abantu bafise impano kandi gikomeye, kandi ivyo ni ibintu navyo nyene bidufasha mu kumenyekanisha igihugu. Rero no kuri kubishoboye ari we wese arahawe ikaze tugahanahana ivyumviro hama tukaraba yuko natwe twoteza imbere n'igihugu cyacu kikamenyekana no mu makungu. Tuko turaraba sinema y'indundi canke music canke musange entertainment arabifata avuga ngo ni ubwabugenegene ubone uko ubibona. Oya just ko ndabibona na gato siko ndabibona kuko urumva deja naje noba ndiko ndisuzugura canke suzugura n'abandi kuko si ubugenegene ko muri ivyo mu byo bakora barabifatira umwanya barabiha umwanya barabishiramo uburyo. Rero nk'umuntu yovuga ngo bari ubugenegene sivyo na gato kuko personnellement nka jewe novuga ko atari ubugenegene ko byanafashe nkuko nabikubwiye ibintu byamfashije kubaho gushika no munsi kandi najewe ndavyishimira personnellement. Urumva sinovuga rero ngo ni utugenegene canke mu rugendo rwa sinema wari kurakorera hariya ashaka kuba warahuye na Jackie Chan canke n'abandi bantu b'abastari dusanzwe tuzi mashaka kuba mwarakiyanca mutakinanye ariko mashaka kumwahuriye ahantu hamwe byari bimeze gute byarabaye cyane. Ego vyarabaye cyane kuko ariho iyo uri muri iyo domaine uhura n'abantu benshi batandukanye. Jewe nka filme ya mbere natangiye gukina sinari bwabe n'umu acteur sinari bwaronke role na gatonya nkina nari umufigira niyo nashoboye wari umunsi wa mbere nshoboye kubona aba acteurs surtout nsanzwe nzi b'abanyamerika nakunze kubona kuva kera mu television. Nayo si yindi ya filme yitwa China Salesman ni cinema niyo ya mbere jewe natanguye kujamo ndi comme figurant. Ico gihe niho harimo abacteurs b'abashino batari bake, hakabamo muzi kw'izina rya Steven Seagal hamwe na Mike Tyson muzi yakinye vy'amabox. Iyo niyo cinema ya mbere je natanguriyemo hama naronse n'amahirwe no guhura n'abandi batari bake nka Jackie Chan naho nyene niza mbere nkiri mufigira na Amareresi twaronse mugabo numva twaronka juste amahirwe yo kuba kubona nabo tugafata agafoto ugasanga urumva turafise agafoto turi kumwe n'abo bantu bakomeye n'ibintu biryoshe cyane. Nicaye byaguhaye mu buzima canke cizere kuri wewe? Jewe ico byampaye mu buzima cyane byarampaye kubaho mu mahanga kuko mu mahanga n'ahantu hatoroshe n'ahantu tugenda tugiye kurondera ubuzima. Navyo nakazi kanyoheye kuko nabikora ibintu nkunda hama osi nkakuramo n'ingene nshobora kubaho muri ubwo buzima. Nukuri no kubwira yuko mu buzima azi gukora mu buzima bwanje niko kazi ka mbere kanshimishije. Yego. Si ari wize tamete twako turava muri domaine imwe ya filme ariko tuje mu gufasha abantu gatoyi turasimba no mu indi domaine. Icyumviro cyakuje mu gute kugira ushobore gufasha abana? Gufasha abana byanjemo ni navyumviriye ndi mu Bushinwa cyo ndiyumvira icyo gihe ntanguye gukora nkatangura kuronka udufaranga buke cyo ndiyumvira bihira ndavuga nti
burya uravye ingene twese twakuze ahanini twese twakuze dusanga kenshi durezwe n'andi mafamiye canke abandi bantu atari abavyeyi bacu canke iki. Donc on faisait en général uravye mu gihugu cyose kungene vyifashe byari hamaca ndiyumvira nti jewe no gira association yo gufasha abana kugira ngo nshobore nanje guha la chance kurundi gwaruka Burundi bw'ejo buzo nabwo nyene buze butera imbere bugiraho bwishikana. Hama niho rero naca niyumvira gufasha abana ico gihe ndataha ca niyumvira gufasha abana aho nikora. Hama ca ndasibura ama province ndavuga nti sino fati Bujumbura canke kandi sinoraba ngo n'ubu bwoko canke ubu canke iyi ntara canke iyi, niho nafata cible par hasard ndafata ama province atandukanye ntangura kuyakoreramo gutyo mugabo ko mwumva abari ibintu buvuga uti si ibintu bishoboje wenyene urumva bien sûr gushika ubu urumva ndasaba nk'abagenzi nimufashe kayimwe kayizibiri kayiniforme gutyo hama nkaheza nkaraba ico dushoboye kubafasha ku mwaka aussi na accompagnement ya chaque année tukaraba n'ingene abana bevuriwe mugo urumva ni gitoroshe kuko bisaba uburyo n'umuntu ataba afise mugo urumva umuntu akitanga nyene. Ku ca gatatu naco ni icerekeranye na music yuko gusohora indirimbo ufite album zingahe? Aya je nta album mfise narasohoye indirimbo indirimbo yaje gute twavuye muri filme tukaja no mu bindi tukaja mu bindi ico ciyumviro ushima rero si cavuba cyo congera ni cakera cyane ko nkijya iyo ndirimbo ni indirimbo nanditse kuva muri 2017 nanditse muri 2017 baci imyaka yaciye simike hama ndayibika kuko ico gihe nararirimba nari muri chorale yo mu Chine kuri eglise y'Ipekin. Hama ndakora iyo ndirimbo ndayandika mugabo sinashobora kuyisohora kubera peut-être ubuzima canke igikorwa c'umwanya igikorwa c'Imana kiba yo hageze urumva ushobora gusanga hatari bwagere urashobora kutubwira n'akaverse kamwe ivyo nta kibazo abikoreye urumva rero nico gituma ndakubwira nti donc ni inspiration uronka nawe ntuvuga uti nza kubikora no munsi canke ejo muga cyo ndakubwira nuko ndibuka ko nayanditse muri 2017 ndayigumana hama peut-être no kubwira nti inspiration cyane aho yavuye kugira ubu ndayisore cette fois-ci mu misi yeze imbere y'uko umwaka uhera 2022 twaragize igihe c'amasengesho turagira imisi 40 ya jeune nashoboye kuyikora je me félicite ko mu buzima bwa rugamba mbere je nshoboye kugira imisi 40 ya jeune niho rero ico gihe nari muri iyo periode niyumvira nti ngira nsubire ndabe ya ndirimbo hama ndatangura kuyikora kandi Dieu merci Imana isaba inkomezi yuko d'abord yashobora kumfasha iyo misi 40 nkayishobora Dieu merci nabishoboye kandi ndayisaba nuko muri iyo misi 40 yohera nahejeje gutegura iyo ndirimbo niho rero naca mvuga nti ndaronka izo nkomezi z'Imana yabimfasha amacana batema ikintu yego twiteye kuzoshiramwo akandi kantu nyene sinzi ego cyane vuba cyane itangwe gusohora indirimbo nurukurikirana bose novuga ngo nzogira urukurikirane cyangwa ngo nzogira album muba cyo nakubwira nuko après maze kubona iyo ndirimbo ndayisohoye kurazi iyo usohoye indirimbo kuko kuri stati nabikobaje nabatanga sinenzi ko ayisohoye kwanje tangu kubona stati ya Kakeri na Edith Mukafizo félicitations ndavuga urumva biragoye kuko urumva ama commentaire uraronka n'amacritique atari make meza mabi mbe umusaza wiwe adusaziye gute ivyo nibikibije so urumva sinokubwira ngo rero ngo nzogira album
ariko hariho indirimbo ndiko muri ico gihe nivyo nakunda kubwira burya ibintu vy'Imana we ntugwana navyo birikora muri ico gihe juste après même ndayihejeje narabaye inspiré nari nkiri muri ayo masengesho hama turasoma ahantu ico gihe twari muri église turasoma passage mu nyuma cyitse muhenda agenda ndayisubiramo kurimbura hama après nsanga muri ayo mapassage hashobora kuvamo indirimbo iryoshe iyo rero narayanditse ndindiriye kuronka kanya na inspiration toujours kugira ngo nshobore navyo nyene kubandanya urumva sinabwira ngo rero ni album canke sinzi ngo zogira zibiri zitatu ndakubwiye nicaye ikintu tuko turasozera nicaye ikintu wovuga kiri ku mutima wabwira abantu bivanye experience y'ubuzima waciye mu bwa cinema canke bwo gufasha canke vya music n'ubuzima busanzwe bwo mu mahanga canke no kabasigira ikintu to cimanura dico no usaba abantu cyane cyane n'urukundo ko urukundo mu bantu urukundo rutanga byose kujya n'Imana yadukunze ikadupfira ku musaraba nibaza ko twakundana donc kuvuze muri izo domaine zose atarukundo rurimo ntibishoboka bon d'abord nk'ivya cinématographie ni ugukunda no kubikunda tumaze kubikunda tukavyigisha n'abandi n'umuco si tu veux parce que burya muri cinématographie harimo message harimo message bitanga kuko emission sugize script nuko haba harimo message ushaka gutanga rero kuyitanga ushaka kwicisha muri cinématographie ugashicisha mu message y'urukundo tugakundana ikindi navuga ko vyerekeye ivyo gufasha toujours urukundo nkaba cyane n'ukuri semerera nkavuga nti ababishoboye abamaze kuronka aho bigeza nabo nyene bafasha abandi bari inyuma rundi rwaruka ruriko rurakura kazoza kejo hama urumva naho nyene harimo urukundo gukunda uritanga kuvyerekeye ivy'umuziki navyo nyene haguma hazamo rwa rukundo rw'Imana nafasaba yuko nabandi bose message imbere yuko nk'umuziki imbere yo gukritika umuziki ngo fata umwanya ahubwo wumvirize message irimo icivuga kuko no kubwira yuko Patrick burya ari abantu benshi bashobora no gukogwa ku kantu kajambo kamwe canke kubera umuntu umwe wenyene bati yana Petit twari tuzi mu maboîte gusa tumuzi mu kirori gusa mugabo ubarasenga urumva ugasanga ari umuntu yabishaka nawe nyene bagavuga ati kanigumire muri groupe muri ubuzima nyene so urumva byose tuba dushaka kuvugana urukundo ico no saba abantu bose nuko twokundana nuko Imana yadukunze hama tukafashanya kugira ngo dushobore no guteza imbere igihugu cacu twakoranye ngene open mic ndagushimire cyane kuba twakoranye neza nibaza ko n'ikindi gihe tuzogaruka kandi oya n'ukuri ni karibu murakoze namwe cyane